ikigira kabiri mu vyerekana agaciro k'ukwezi kwa Ramadani unzilatil kutubil ilahiyya fihi, nuko ibitabo byose vyeranda vyamanuwe mw'uku kwezi kwa Ramadani. Ibitabo vyeranda, ibitabo bitagatifu vyamanuwe mw'uku kwezi kwa Ramadani. Lamma ruwiya min hadithi Wasila ibn Asqa, tubikura mu nyigisho yakiriwe n'Uwasila mwene Asqa, aho atubwira ati anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ati ntumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yavuze ati unzilat as-suhuf Ibrahim fi awwal laylatin min Ramadan, ati igitabo suhuf Ibrahim ati cyamanuwe mw'ijoro rya mbere ry'ukwezi kwa Ramadan. Wa unzilati at-taurati li sitti mudina min Ramadan, hama taurati nayo yahawe intumwa y'Imana Musa, nayo nyene yamanuwe i Ramazani imaze imisi itandatu. Wal injil li 13 khallat min Ramadan, hama injil arico gitabo cyahawe intumwa y'Imana Isa ariwe Yesu, ati naco nyene cyamanuwe mu kwezi kwa Ramadan. Ati Ramadani yari imaze imisi 13, niho hacihamanurwa iki gitabo ca Injil arico cyahawe intumwa y'Imana Yesu ariwe twita Isa. Ati wa unzila al-Qur'an li 24 khallat min Ramadan, hama Qur'ani nayo ati yamanuwe mu misi 24 y'ukwezi kwa Ramadan, niho hamanuwe iyi Qur'ani dusanzwe dusoma. Kuri ubwo rero birumvikana neza ko Ramadani ariyo yamanuwemwo ibitabo vyeranda. Ibitabo vyeranda vyamanuwe mu kwezi kwa Ramadan. Ibi rero bisha vyerekana agaciro ukwezi kwa Ramadan gufise gusumba ayandi mezi. Ramadan, Ramadan, Ramadan.